Kuva itariki 22 gushika itariki 26 Munyonyo umwaka wa 2023 hazoba inama rukokoma y'ishirahamwe ry'abashingwamanza bahurikiye mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Iyo nama izobera mu Burundi. Jean Dodier Muhuzenge arongoye urwego rw'abashingwamanza b'Ibujumbura avuga ko muri iyo nama hazovugirwa ibitari bike harimo kuraba ivyerekeranye n'ibahirizwa ry'amategeko. Muri iyo nama haravugwa ivyerekeye amategeko, haravugwa ivyerekaraba ibintu byo kwigisha abandi abo bashingwamanza. Ni rimwe mwambwira muti mbega abashingwamanza baba bazi amategeko aba mu bindi bihugu n'amategeko agenga aka karere, haraba kwiga ibijanye n'ayo mategeko, haraba kuganira tukavugana ivyo vyerekeye kubahiriza amategeko mu gihugu bijya bita état de droit, ivyerekeye agateka kazi na muntu turabivuganako. Haraba amanama ahuza abashingwamanza bakiri bato bakavugana ingene ho kubarizwa karangamutima k'abashingwamanza bagakora ku neza y'ubutungane. Haraba inama muri ico gihe ihuza abashingwamanza b'abafasoni nabo nyene bakavugana ico bakwiye gukora mu nzira yo kubahiriza amategeko mu gihugu na cyane cyane kubahiriza agateka kazi na muntu n'akabafasoni abakenyezi gati yashizwe inyuma. Muri ico gihe nyene haraba n'inama nkuko nabivuze rukokoma ya bose, aho umwe wese abwira ico avuze kijanye n'ineza y'aka karere. Baranavugana n'ingene nkuko nabivuze ibihugu biriko birakora ku by'amategeko canke amasentare mpuzamakungu ariko arakora ku buryo umwe wese yumva ko ashoboye kugira ico aterereye mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mu gihugu no muri aka karere. Iryo shirahamwe rero ngo rirafise akarusho ku banyagihugu nkuko Muhuzenga bivuga, ngo bituma abanyagihugu bagira icizere ko abashingwamanza b'i Burundi nk'akarorero bafise ubumenyi ku mategeko y'ahandi, ibituma iyo hari imanza mpuzamakungu baziburana neza. Haba ku Barundi haba ku gihugu navuze ko inyungu ari nini. Ku banyagihugu baraheza bakabona bati turafise abashingwamanza ngaha mu gihugu bafise imigenderanire n'abo hanze y'igihugu bashobora gufashanya mu gihe hagize ukwitura amasentare mpuzamakungu, kandi baraheza bakabona bati abashingwamanza bo mu gihugu babandanye bahugura ubwenge bwabo bame bari ku gihe kugira iyo babasabye impanuro mu by'amategeko canke bashinze urubanza bababuranira bakumva ko batekane bafise umuntu akurikirana iby'amategeko. Ikindi naco ibi vyerekeye kukorera muri aka karere ka East Africa ta mbibe zihabaye ta ntambamyi, biranatuma haba imigenderanire, haba gufashanya, haba mu rudandazwa. Ibi vyose iyo hari ubutungane, hari imigenderanire yabo bashingwamanza, biraheza bigaha intege abo baza kuzana imitahe i Burundi. Muribuka ko kandi nta ubiyobewe yuko abantu bazana imitahe mu gihugu, abantu babafasha mu by'amategeko baca ku bashingwamanza kugira ashinga ishirahamwe ryiwe, aca ku bashingwamanza bakabategura iby'amategeko. Kugira ashira ishirahamwe mu Burundi babaza ingene ubutungane bukora, barabaza rero abashingwamanza nabo bavuye hanze baba bafise abashingwamanza babahanura, bagaheza bakabarungika ku bashingwamanza b'u Burundi bati tubariza ingene bimeze. Murumva rero iyo haba ku gihugu birafise ico bizanira igihugu, ibyiza bije ku gihugu navyo biba bije no ku munyagihugu agituyemwo akibamwe. Urwego nshingwantwaro rw'ishirahamwe EAC rukaba rukoraniye i Bujumbura kuva ku wa 16 gushika ku wa 18 mu ntumbero yo gutegura iyo nama rukokoma.